Bagabo ngo ndabereka ingene twateka agasosi k'inyama. Tangura urunge inyama yawe y'ihene akunyu ka kamagi ntiwokibagira kakacinze amatora. Ndakubwiza ukuri mbona umenga kari gaheze. Hamuca ukoresha aka gapavro kanako kararyosha ubuzima. Hamurunge gake gake inyama yawe umanze uyirunge ibirungo. Fata amavuta yahera yo kwipanu yawe usireko kugira nyene uze gukaranga inyama. Hama rero ibirungo byose byinze mu bwonko bw'inyama uca ufata byose ubirundure muri ya mavuta. Aha tugomba tuzisanzaze kugira inyene zimanze zironke agakurere. Ntusohoke ubivanga uko nyene umanze ugumize mu mavuta ku ruhande rumwe. Hama rero haheze akanya nyene uruhande rumwe rwaronse agakurere uca ugenda uvange. Uri kumva uhindukize ku rundi ruhande. Niko ngoma ndabibereke. Murabona ibi bintu biri danje mu kuryoha. Hama rero igituma utavanga ni kugira ntizizemwo umuhisha ukiri kuzikaranga. Aha rero ucugenda uvange buke buke nkuko nyene uhindukize kugira uhindukize ku rundi ruhande. Murabona ko musi zari zamaze kuronka agakurere uko niko tuzishaka. Aho inyama buyikaranze ugomba kuyitogotesha naho watuyisira mu mazi canke mu tuzi duke canke ukasira ku murumyo ukaca uzi karanga nyene. Mugabo ngaha twagombe kuzikaranga turonke kaya kanoveri k'inyama. Ibi bintu biri danje. Hama rero bivange nkuko nyene ugomba rero wakaze nka zito wozikaranga kwipana inyama z'ihene ukazirya nyene zikaranze gusa ukatususiramwo ibitunguru gusa ukagumukaranga. Zewe ndaciye mfata mu kandi gasafuriya ngomba manze nkarange ibintu zeye ububwoba ibifyuno fata ibitunguru vy'amantuzeye vy'amabara 3 usiremwo muri za nyama. Aha rero zewe ndari kuvanga ibifyuno kugira nyene bikarange. Ntabwo ndagomba kubisuka mu nyama immediately. Ngomba ko inyama zimanza gusha neza muko tuza gusuka mu burya bwoba. Nuko rero fata rero vya bitunguru nivyo utangura gusiramwo. Hama rero bimeze nk'ivyoroha ususiramwo nyene agasosi wari wateguye k'itomate canke ugasiramo itomate zisanzwe wakataguye neza. Navyo biragenda. Zewe uno musi ndacaguye gukoresha vyose. Murabona ibifyuno nuko twagomba ko bicemuke nyene kwipanu uko nyene vyorohe. Hari abantu babongo ntibakunda ubwoba mugabo ubwoba burakunda kuryoha neza gose mu nyama. Rero utabukunda nta kibazo ntukeneye kubusiramwo ususiramwo amaveji wewe ukunda. Tufata rero za tomate wakataguye usukemwo uko nyene. Izo tomate rero nazo ziraryoha gose. Hama rero tukatagura uko nyene uzisiremwo hejuru. Hama rero uzivangana neza mu ntuze muri za nyama kugira zimanze zishe neza. Ubu uri kuzikaranga nyene ngaha kwipanu zose. Bivange urindire gatoyi ugenda uzifyondagura kugira zorohe. Itomate rero zirasha uzikaranze mu nyama. Utumanza gukaranga ntusukemwo amazi canke ngusiremwo ngutogotesha uko nyene. Manza ureke zishe aho zari zahiye. Ndanyarukize video censuka ko nakandi gasosi nyene kateshe k'amapavro nsanzwe nkunda gukora. Aha rero mba ndongeze nyene ubuvyibuhe bw'isosi. Murabona ko aka gasosi kweri katomoye kaboneka neza. Ndakubwiza ukuri aka gasosi nakubugari kandi urashobora no gukarya ku muceri nuko nyene. Zewe rero ndagakaranze neza. Aha nsasira ko murumyo mbize nk'iminota 20 buke buke musi y'umurumyo kugira itomate isosi birungo bivangane neza n'inyama. Urashobora kumviriza nk'ubu umunyu ukwiye udakwiye uce wongezamwo uwundi munyu. Aya mavideo mwarayansavye ngo nze ndayabakorera. Hama rero tufundikira bibika isoni. Hama rero nawe tufata uyigaburira iyi video abandi bantu uzi boba bayikeneye iyi video. Kumenya guteka n'umwuga mwiza. Hama rero vanga nyene. Aha hari haheze iminota 20 ziri gutekwa buke buke musi y'intuzeye. Ndaciye mfata bwa bwoba ncasiramo nyene kuko tugomba nyene duteke buke buke nyene bishe bisha neza. Murabona aha rero itomate zahiye ibitunguru vyahiye wasizemwo ubwoba. Aha rero uca wongera usiremwe nk'amazi makeyi ucu rero ugira uziteka
buke buke musi y'undi murumye kugira nabwo ubwoba burye. Ndaze nsukamwo amazi makeyi kugira nako gapiripiri gashe. Murabona aha ndasutsemwo amazi asushe, urashobora no gusiramwo ayakanye tu. Rero bigeze kumbaza ngo ni kubera nsiramwo amazi asushe mba ngomba ko binyaruka. danje mba ngomba ko binyaruka tufundikira rero uce ubiza. Zewe rero ku ruhande naciye nteka gaceri kuko nari ndagakeneye. Hama rero murabona ko inyama zari zihiye n'umuceri wari uhiye harya aho tugenda uvange buke buke uraba ku kapiripiri ntukameneremo kuko abana baraza kurya. Baraza kurya kweri. Aka rero uzo kugafyondera ku isahani yawe uri umuntu ukunda urupiripiri. Twagomba gusa kamotesi ndya ntitukameneramo. Ndeze nari ndagakuyemwo kugira nyene nze kukamenera ku isahani. Nakapapa Jerema aragakunda. Hama rero bagabo ndakubwiza ukuri ibi bintu rero cubivanga gasosi murabona ko kavyibuse. Ugomba ko kavyibuha gose kurutanga uzasiramwo utusiramwo ibiraya. Murabona ko umuceri uhiye hari hasigaye rero kuvyarura. Hama rero mwakunze aka video ufise n'ubundi buryo ubikora wewe nukuri vyandike muri commentaire hama uyisangiza abandi. Murakoze, bon voyage.